Ntibikiri ivy'imbeshere Diomaye Faye yatsinze amatora, ubu abatari bake, abanyacubahiro batari bake bariko baramuha ubutumwa bwo kumukeza. Ariko kandi abatari bake baribaza ukuntu Diomaye Faye yitoje mu kibanza ca Ousmane Sonko ariwe yari umukuru w'umugambwe, bati none yavuye mu gasho diri aca ashikaba umukandida w'umugambwe. Bati none kuwo mugambwe bari barawufuse wagarutse gute kuja mu matora. Ivyo rero nivyo ngoma asigure kugira ngo abari bafise ivyo bibazo vyose bitora inyishu. Ousmane Sonko, perezida w'umugambwe witwa PASTEF, mu majambo yose ni Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Sonko rero muri Senegal ubu baramwemera gose kandi bari bazi yuko ari we yitoza. Ousmane Sonko yari umunyapolitike yarashigikiwe cane n'ugwaruka. We yari afise imyaka 49 ariko yavuga canke yerekana amabi akogwa na leta, akanyinyurana na leta, eka mbere agahamagara n'abanywanyi biwe kugira imyiyerekano. Leta rero ikaguma igomba kumufata ikabura ukwimufata, bakaguma bacengacengana. Itariki 29 z'ukwezi kw'indwi mu 2023 Sonko yase telefone umujandarume w'umugore ngo ariko aramukamera, aho ngo yari hafi y'imuhiriwe, niko guca afatwa atabwa mu gasho. Hanyuma umugambwe wiwe baca barawufuta. Le PASTEF a été dissous. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yaciye awufuta, ariko ntiyawufuse kubera Sonko yari yatse iyo telefone uwo mujandarume w'umugore. Ako kabaye kamwe mu bindi bamwagiriza kuba yaragumuye abantu akabashira mw'ibarabara, mu majambo make akabashira mu migumuko canke ivyo twokwita insurrection. Bongera bamwagiriza yuko yagovye guhungabanya ibikorwa vya leta canke le complot contre l'État. Aha rero bamwagiriza ko mu mwaka w'2021 na 2023 ko ari we yarekuriye abantu mw'ibarabara bakagumuka hagapfa abantu benshi. Icaha ca kabiri Sonko baciye bamwagiriza gufata ku nguvu umukenyezi. Uwo bavuga yuko yafashe ku nguvu n'uyu mubona ngaha. Itegeko baca bavuga yuko iki caha kimubuza kwitoza, kuko ngo gihonyanga imico ya Senegal. Ubwa gatatu yagirijwe ico bita diffamation. Kuri iki caha yaciriwe umunyororo w'amezi 6. Diffamation ni ugukurako agateka umuntu, ni ukumucafuza. Nico caha ngo gica gituma adashobora kuja mu matora. Niho guca rero bamushira mw'ibohero. Yaragerageje kunguruza ariko biranga. Mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2023 baca bafata icegera ciwe naco, no kuvuga ngo Diomaye Faye, no kuvuga uwo yabaye president. Bamwagiriza yuko yatutse abacamanza, ko yahungabanije amahoro y'igihugu. Baramwagiriza kandi ko yatanze ubutumwa bwo gukritika ubutungane bwa Senegal kuvyerekeye urubanza rwa Sonko. Baca bamubika mw'ibohero. Mu kwezi kwa kane Sonko ari mw'ibohero agomba gutanga kandidatire yiwe, ayitwara muri Conseil Constitutionnel, aho aba avoka biwe nibo batwaye iyo dossier, agira ati jewe ndazi yuko ubutungane butari mu migambwe, ubutungane budashobora gukorera ku vy'imigambwe, ndazi yuko buntunganiriza maze nkaba umukandida. Aho Diomaye Faye bari kumwe mw'iryo bohero.
sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yisunze vya vyaha vyose Sonko yagirizwa ica iramwankira yuko ashobora kwitoza. Usman Sonko amaze kugerageza kuba umukandida bikanka, abo mugambwe iwe wewe n'icegera ciwe murabona yuko bari mwibohero, niho guca batora uyu yitwa Diomaye Faye kugira ngo azobaserukire. Akiri muri prison haca haba urunani rukomeye, abo muri opposition rero baca basaba leta yuko hobaho ibiganiro. Sonko aranka yuko habaho ibiganiro, ariko abo mugambwe biciciriza habo. Leta iranana ko Sonko adashobora kwitoza, baca bagira bati rero reka Diomaye Faye abariwe atuje imbere. Aho bariko bagomba yuko yoba umukandida akiri hehe, akiri mu gasho. Baca bagira icivugo ca kampanye bati ubonye Faye azobabonye Sonko, ubonye Sonko azobabonye Faye. Ariko naho biruko muri leta barabona yuko biteye isoni, bivugwa yuko mu busho hariyo abarenga 300 bapfungiwe ivyaha vya politike. Barabona yuko bisarisha atamatora yoba hakiriho imfungwa za politike. Baca bagira bati reka rero turekure abantu bapfungiwe vya politike, naba Sonko na Faye bace nabo nyene barekugwa. Bica biraba rero aho barekuwe hasigaye imisi 10 kugira ngo amatora abe. Niho guca rero barekugwa, bakigwa n'abantu benshi cane. Nivyo barapfunzwe, ariko abantu nabo barabona yuko bapfungiwe ubusa, bapfunzwe ku karenganyo, ahubwo baca batera babiyumvamwo gose. Nuko rero vyagenze kugira ngo Diomaye Faye yitoze mu kibanza ca Usman Sonko. Abenshi bari bazi yuko ariwe azokwitoza, ariko murumva yuko vyahinduye umurisho. Kuko nabibabwiye rero Diomaye Faye afise imyaka 43, Sonko nawe afise imyaka 49. Ubu rero akuzuye ntikamurikwa aza yabaye prezida. Uvyemera utavyemera yabaye prezida, kandi n'abaprezida bagenzi we muri Afrika bariko baramuha les messages de félicitation canke bariko baramukeza. Aza yagize na déclaration de son patrimoine, no kuvuga ngo aza yerekanye amatungo afise. Voilà, aha arerekana imodoka arafise, arerekana parcelle afise, arerekana amadeni afise, arerekana inzu afise, n'ibindi n'ibindi. Nimunyumviririze ukuntu muri Senegale bisunga amategeko. Iyo abategetsi bagize déclaration du patrimoine, bifasha sentare kumenya ivyo afise, ivyo yinjiye mu butegetsi afise, izosubire ikontorore irabe yuko ivyo azoba afise ahejeje manda yiwe bizoba birengeye canke bizoba vyumvikana. Voilà, iri ni somo rero nibaza yuko dukwiye kwigira ku Basenegale. No kuvuga ngo abarundi murazi yuko twebwe tugoye. Iri tegeko mu Burundi ririho rivuga yuko mu misi itarenze 15 umukuru w'igihugu arahiye, we nabo basanzwe bakorana mu kurongora igihugu, abategetsi bakuru bategerezwa kuja kwerekana amatungo yabo imbere ya sentare. Ivyo murazi yuko umukuru w'igihugu yavuze ati tugiye kuba twabihejeje mu ndwi zibiri, ariko abantu bariteze yuko babikorwa barahebura. Umukuru w'igihugu mu kwigovyora yaciye avuga ati twararavye
dusanga umuntu aba afise amatungo menshi ntitwoshobora kuyaharura, nico gituma twaciye tubireka. Inyishu isa nk'iyo ikaba itanejereje abanyagihugu, kuko mu gihe itegeko ridakurikijwe ivyibwa ntibimenyekana, ivyo wari ufise ntibimenyekana, mugabo akenshi banka kubigira kubera baba bazi yuko ivyo bafise vyogora ingene bashobora kubisigura. Aha hantu rero reka tuhakure isomo rikomeye. Aha kabiri nifuza ko dukura isomo ni mu bintu vy'imyiyerekano. Imyiyerekano iremewe n'amategeko, ariko naho biruko gusambura ibintu vy'abantu, konona amabarabara, konona amazu, kwica abantu, kugirira nabi ibintu vy'abantu canke abantu, aho ubuza wamaze kurenga amategeko kandi nico uba wariko urarondera bica bihinduka ukitwa ko ari wewe warenze amategeko, baba baronse icitwazo. Rero ibi bintu ntihagire uwo bizosubira gushikira. Sonko murabona yuko bimubujije n'ukwitoza. Leta nayo yokwirinda gukoresha inguvu mu gihe abantu bariko baragira imyiyerekano y'amahoro ataco bariko baronona. Nibaza ko mwese rero mwatahuye igituma Sonko atitoje kandi ari we yari umukuru w'umugambwe, hagaca hitoza Diomaye Faye. Nababwiye ko umugambwe umushikiranganje w'intwaro yo hagati yari yawufuse, ariko kuvaho inama nshingamateka itoreye itegeko ry'uko abapfungwa bose ba politike bategerezwa kuvanwayo, murumva yuko na ya ngingo yo guhagarika umugambwe itabaye igisubira kugira inguvu. Imana yo mwijuru rero nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.